hao. Imani dufashe. Bwana Yesu atusaidie. Araheza waja mu rugo Na akamaliza kaenda nyumbani kwake. Abandi basuma rero batamenyere ngaho abantu barindira gutiso wacu. Alafu wale wezi wengine ambao si wenyeji wa hapo wakavamia yule Mkristo wetu wakamuiba. Ari mu rugo akazaravuga ngo erega ntaya bimara yafise. Akiwa nyumbani anasema kwamba asiwanyime hizo pesa. Ati sicho gusa n'inzahabu arazifise. Sema kwamba sio hivyo tu, hata dhahabu anazo. Imani tutawale cyane. Bwana Yesu atusaidie. Wa muntu hanyuma aranduruka indurira bandende. Na yule mtu ikawa kelele ni nyingi. Ibaye ndende babasuma bariruka. Wale wezi wakakimbia. Birutse baca baja kwa babasuma. Na walipokimbia wakaanza kuwafuata. Mu gitondo wabanje gufata wa mukristo. Na asubuhi walianza kushika yule Mkristo. Yagiye mwazana mazitagira ikimazi. Baye alienda katika shauri zisio. Bamufashe nta mahigwe yaronse yo kubaho. Aliposhikwa hajapata uheri. Bache bamwimbira kino gakanura. Walimchimbia shimo akiwa hai. Bacha bamushiramwe mbere bimbi kinogo kidakwiye. Wakamuweka hapo na baraheza babandira mwacha kinogo. Alafu wakamuweka hapo kwa hiyo shimo. Barazana mabuye n'ivu baraheza barafurira kanura. Wakaleta mawe na udongo wakafukia akiwa mzima. Nagoma nabahanure. Nilikuwa nataka niwaonye. Muze mwirinde, mjilinde kuja mu nama, kwenda kwenye shauri zitagiriki. Inama zitagiriki mazi muze muzirinde. Shauri la wasio haki mjilinde. Yesu nadufashe. Amen. Yesu atusaidie. Yarampaye ikigwa, yaranyigishije. Alinifundisha huyo. Ndakunda guhanura abakristo. Huwa ninapenda kuwashauri wa Kristo kugira ngo birinde, ili wajilinde, kugira inshuti cyane zo hanze. Kuwa na rafiki sana watu wa nje. Hari inshuti atari nziza ziri hanze. Kuna marafiki hariho ni inshuti nziza ambaye sio wazuri. Kuna hata wazuri. Yesu nadutabara. Bwana Yesu atusaidie. Muze muzirinde. Mujilinde. Inama zabo muze muzirinde. Shauri zao mkajilinde. Inama zitubaka muze muzirinde. Shauri zisizojenga mujilinde. Niko numvise twosangira ijambo ry'Imana. Hivyo nimepewa ili tuweze kuchangia neno la Mungu. Umukristo rero aririnda guhagarara mu nzira y'abanyabyaha. Mkristo ni lazima ajilinde kukaa katika njia ya wakosaji. Imani dufashe. Bwana Yesu atusaidie. Ntuzuhagarare mu ruhande rw'abanyabyaha. Usije ukasimama katika njia ya wakosaji. Nusanga abanyabyaha barimo baragira inama, ntuzubahagararemwo. Ukikuta wenye dhambi wanafanya ushauri wao, usije ukasimama hapo. Kuko ubabaye mu mwanya ivyo bazokonona nawe bazobiguharurako. Maana ukikaa nao muda watakavyo viharibu na wewe utahesabiwa. Iri niryo jambo ry'Imana numvise mu mutima. Hili ndilo neno nimesikia no bashikiriza ambalo ninaweza kwa kugira ngo iminsi yose y'ubukristo bwawe, ili siku zote za ukristo wako uzogira ivyo wirinde, uje ukapata ni kitu cha kujilinda. Hariho inama zitwega nk'abakristo. Kuna shauri zinazo inama zo kubaka igikorwa c'Imana. Shauri za kujenga. Izo nama ni mwiza. Dusome 32. Aha nyene Zaburi ya 30. Ndasoma gusa. Nitasoma tu. Hari rindi jambo ry'Imana rivuga riti, hahirwa uwahariwe ugucumura kwiwe kandi cyaha ciwe kikagira iki, icyaha ciwe kigatwikirwa. Hahirwa umuntu uhoraho adaharura ko ukugabitanya kandi umutima wiwe ntube mwiki, umutima wiwe ntube mugu. Heri aliyesamehewa dhambi na kusitiliwa makosa yake. Heri Bwana asiyemhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Niri jambo ry'Imana. Mwarahariwe namwe. Mulisha samehewa. Ninde yabahariye? Nani aliyewasamehe? Yesu yarakoze nahabwa icubahiro. Yesu alifanya vema na hapo. Hahirwa umuntu yariwe natwebwe twarakoze ibintu. Kwamba ni muheri aliyesamehewa. Hariho ibintu vyatubonekako nk'ibibi. Vilikuwepo vitu vilivyotuzingamitse. Vibaya vilivyokuwa vinasababisha sisi kudumaa. Mugabe ico nshimira uwo mwami. Lakini ninachomshukuru mfalme ngo yarabiduhariye. Kwamba alitusamehe. Yesu nahabwa icubahiro. Bwana wetu apewe heshima.
mugenzawe mubwira uti shima Imana ko wahariwe bya bintu. Mwambie ndugu yako kwamba mshukuru Mungu kwa kuwa ulisamehewa yeye. None ntitwarihariwe none. Yesu tulisamehewa. Tuze twirinde kubisubiramo. Tujilinde kuyarudia tena. Kuko ni bibi. Maana ni vibaya. Ababisubiramo bazobona amagorwa menshi. Wanaoyarudia watapata adha kubwa. Yesu nabahezage. Amen. Ndagushimiye Mana. Amen. Ndagukengurukiye cyane. Ndagushimiye ubuntu bwawe. Ndagushimiye imbabazi n'urukundo wadukunze kandi ngo atabantu twarimo ariko ugira imbabazi. Nushimwe cyane. Ndagushimiye ko waduhariye. Ndagushimiye ko twitwa abantu bawe. Ndagushimiye ko ishengero ryawe ryahariwe ibyaha. Nuhabwe icubahiro. Turasabye ngo ucudushira ku burinzi. Turasabye ngo irishengero ucurishira ku budahangarwa. Maze uririnde umwasi. Iyo bwibagiza aho ryavuye. Urakoze ni mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.